ariko ndagomba kumenya ukimara kuvyumva ko Natasha yavuze ati umunezero bavanga ha mu mano gushika mu mutwe no mu mushatsi sinanaryanyira ngo ati mana yanje umwamikazi nkurya arantumye ko ikidoma nka jewe arakaririmbo wavuze ngo uzomuririmbira niko ngomba ushireko kwanza arakaririmbo anche wanche ngo tutambe nzenzenze zoka murimbira turi kumwe sikosa ukweri waraye iwa nakatsonteguri nisosi nzomanza afungure ego angiye saa 5 saa moya nzabona amaze gushika umuntu yo kandi na Ediso twongere tumushimire Ediso mego yaravutse ibintu by'amateka by'ubwenge bro avuga ko Natasha ko afise umutima w'urukundo rega burya ugiye kuraba amadesa Natasha suno musa bikoze yabikoze kuva kera ariko wamumbarira hari umujama yigeze kubikorera mbega baby boy yarigeze kubimukorera kandi yari umunyakanyosha ariko kubera aka message keje gakomeye cyane kwa Natasha yego ku munsi wa gatanu mu gifrasa naratumvise ngo pandredi yego kuwasira babwira batazoja bazoguma yakurikirana kuri ino TV ya ni kawaida kuri King Family Burundi niyo TV tusigaye tuguma dukorera ko buri mwanya ubu Matesa ntimudusubira kumbura bombuka acasha Natasha na bambala numa eske mubibona gute iyi kwa fewe ntari warwuyibona na mu Burundi abaje batangura kujya ko abarakanu kinyuma nabonye sunakabona hapa nyuma chese imbere umukoshi nyuma ako kantu ngo na Natasha aragafise nawe nyanzo katubwira isiguro yako ngo isiguro yanje nagafata ni chese imbere imikoshi nyuma kubera Natasha Burundi asanzwe afise n'umugabo we w'umuzungu ati iyi tentire naragabuye iyi tentire ngaha nujya umuzungu ahandi naho umwirabure ego Afrika kandi mwibuke neza amadesa kubonana yari yadutse mutamba ego kwamere kumuramutsa kwe ariko ndagomba usangiza ka history gatoya kwamere vyari bimeze gute kimene naramuramukije turayaga turasangira umwaka mushasha ati muhungu wanje tago bukangenda nagusengeye inyuma y'imyaka 5 Mabibi na mapona wacha niwasalimie sana niwaambie kama nawapenda sana. My name MC Goragoza Mutarambirwa, murazi ko ndabakunda cyane. Nabamenyesha nababwiye ati jewe nzobicapako. Oya reka ndagushimire wamaze kugira subscribe amashimire wewe udukurikira ndahengeshanya. Nimba utarafunda subscribe, chonda subscribe basha. Chonda subscribe. Uno munsi uri kumwe na behind camera turi kumwe na Lenila Teach ariko no munsi nutumira dasanzwe muramumenyere kuri no TV kabisa bamwita Shashke Amadesa boy niga umwana w'ukiyaga n'abana bake aka Sosakishwa aka Maskio umfiriza uyu mwaka je kumbari ati Maskio yego kavuye kuki ako kajambo Maskio Maskio kweri Natasha Burundi arumvise nyene amasengesho yanavuga ati uzoze kuri Lac Tanganyika cenzo yishikirejo yego itariki 9 yego ariko ndagomba kumenya ukimara kuvyumva ko Natasha yavuze ati umunezero bavanga ha mu mano gushika mu mutwe no mu mushatsi sinanaryanyira ngo ati mana yanje umwamikazi nkurya arantumye ko ikidoma nka jewe arakaririmbo wavuze ngo uzomuririmbira niko ngomba ushireko kwanza arakaririmbo anche wanche ngo tutambe nzenzenze zoka murimbira turi kumwe ariko ndagomba kumenya ntaco utabaye imana ntaco yaturenye tutari no sasa jewe je ntonsoba ndebere kuri Lac Tanganyika ndahabona niwo bwa mbere ko cerana ko nivira muri rirare hariyo piscine sikosa ukweri waraye iwa nakatsonteguri nisosi nzomanza afungure ego uratsinza angiye saa 5 saa moya nzabona amaze gushika ariko abafanzi bawe bitega iki kuri Madesa inyuma ya Natasha bitega iki ibikorwa nyene urumva nzomubwiye ati kweje nkine gupambana nanje nerekana impano yanje dogi tubibutse ko rendi tuzoba turi
muri Iteka Music. Iteka Music niho tuzoba twibereye ko iri guhabura we ntuzi ko dukora icyatuzanye ivyo batakoze turiko turabikora reka tubikorere kibaza bigize iki baza bihiye abisi ubona gute abisi arabagoye haro nabeza ko ntiwovuga ngo bose nibabe rero nk'ubu Natasha yantumye ko twatuvuga ngo ni mubi kashara umuntu yo kandi na Ediso twongeye tumushimire Ediso yego yaravutse ibintu by'amateka by'ubwenge bro avuga ko Natasha ko afise umutima w'urukundo rega burya ugiye kuraba amadesa Natasha suno musabikoze yabikoze kuva kera ariko wamumbarira hari umujama yigeze kubikorera mbega baby boy yarigeze kubimukorera kandi yari umunyakanyosha sinzi rero ivyiwa ahantu sinzi komba yiwe uko vyagenze yego kweri kandi mwibuke neza amadesa kubonana yari yadutse mutamba yego kwamere kumuramutsa kweri ariko nagomba usangiza ka history gatoya kwamere vyari bimeze gute kimene naramuramukije turayaga turasangira umwaka mushasha akora ati muhungu wanje tago bwangenda nagusengeye inyuma y'imyaka 5 ticenzoboye nanje tinga nk'umwamikazi nyine nicaye ntaza kurima nikiye kintu rero ubwira mama wawe cyangwa umuryango wawe kubera ziramushikiriza video na navyo ndamukunda none wumva ndo mubarira ikintu cyambere gute ndamukunda hama ari cyo fise nzomuha nico nobona gukobera urazi ariko kubera aka message keje ugakomeye cyane kwa Natasha yego ku munsi wa gatanu mu gifrasa naravyumvise ngo Pandredi yego kuwasira babwira batazoja bazogumya bakurikirana kuri ino TV ya ni kawaida kuri King Family Burundi niyo TV tusigaye tuguma dukorera ko buri mwanya ubu matesa ntimudosubira kumbura bombuka acasha walete select bamenye yuko abafanzi ba King Family Burundi yego madesa kumubura oya ntikibaho ubu ndi kukivi kweri nzoguma nacanye maremare ku bintu bishasha reka tugushimire cyane madesa murakoze cyane namwe twoyaga byinshi ivyejo kandi narumvise ngo ntazonkubita amakofi nkazonkubita imigere baranda nditetse kuyiboroka kayembe nzoporoka uyundi yego ne wifuza nk'imigere ingaye madesa aho sankubise nk'imigere irenga umutibangane guhorasha nikode y'akazi madesa mbara umwana akorotse kumanga imana isega ibiganza ejo Club du Lac Tanganyika niyo azoba yibere je sinarinzi ko nzohashika nko kubw'Imana nzohashika yego twitege ejo kari ibintu by'umuriro yego ejo nisoza kishwa yego imana bahetsagire rero twinganta beyanse siko nsashara sanofe kumbono niyanzara cha bless amades mugira ubu ndibatse kwigombere kubera ngo meme kubera tuzovugana n'umwamikazi ubu bizogenda neza ndibatse yego igirihere nisoza kishwa Natasha irabambara no mala boss aragira arabana Natasha na bambala numa eske mubibona gute iyi kwafe ntari warwuyibona na mu Burundi abaza batangura kujya ko abarakanu kinyuma nabonye sunakabona hapa nyuma chese imbere umukoshi nyuma ako kantu ngo na Natasha aragafise nawe nyanzo katubwira isiguro yako ngo isiguro yanje nagafata ni chese imbere imikoshi nyuma chese imbere imikoshi nyuma kandi waravuze ati kubera Natasha Burundi asanzwe afise n'umugabo we w'umuzungu ati iyi tentire naragabuye iyi tentire ngaha nujya umuzungu ahandi naho umwirabure ego Afrika twubaho ego musigare rero ego none madesa ugiye ngiye guhiga ntubitsi numatse mwishama ngo tsigumatse higa ari kejo ejo nisoza kicwa reka ndabashimire cyane mwako muradugirira ku rwego rwa King Family Burundi abakunda cyane ni MC Goragoza madesa yababwiye sinzoza ndabura Goragoza sinzoza ndabura. God bless. Ciao, ciao.